nakira Revera Pasteur Marie Godette mwaramutse mwaramutse ndabaye ikaze misi za Radio Black FM murakoze cyane ego cyane raba mwegereye micro ni kuvuga misanzure kugira dushobore kuyaga uno munsi rero tuza kuyaga kuri byinshi ariko imbere yuko twinjira mu kiyago nyezina nashaka kugira ushobore kuko je ndabizi kuri Revera Pasteur uri umukozi w'Imana kandi uje kutwigisha byinshi ati mbega ijambo ry'Imana rivuga iki ku mukenyezi ariko hari abatazi byinshi kuri wewe mugabo nagenda kwibarize utubazo tumwe tumwe Revera Pasteur murubatse ego urubatse ufise abana bangahe abana 12 abana 12 abana 12 ni kuvuga yuko ari bihe novuga yuko ari abana intumwa za Yesu nabana benshi cyane n'umuryango w'Abisirayeli abana ba Yakobo ego wagutse abana 12 nabana benshi cyane nibaza yuko kugira mushobore kurera abana 12 bitari byoroshe abo bana 12 barahari ego abana bahari ariko bapfuye nabwo nabashizemo nabuze abahari ego cyane ni kuvuga abo n'abahari hari n'abitavye Imana mamazi abahungu 9 n'abakobwa 3 abakobwa 3 n'abahungu 9 urumva yuko numugisha no musire tukaza kuyaga ku kiyago kivuga yuko mbega Bibiliya niki itubwira kucerekeye umukenyezi aho tubona yuko abakenyezi benshi batakimenya icyo ari cyo umukenyezi uno munsi bafise ukungene bitwara mugabo mu myaka iheze atariko bitwara kandi tugiye kuraba n'abizera ijambo ry'Imana tugasanga yuko hariyo abahushije ijambo ry'Imana hari ababikora ku kutamenya hari n'ababikora bavuga ati ndi umukenyezi je ndiko nkora ivyukuri kuko novuga yuko turi muri demokrasi ubu abagore bashaka kungana n'abagabo aho wumva ati je ndiko ndabikora kuko ndi umugore kandi niyemera kuba ndi umugore kandi numva yuko nshaka kungana n'umugabo ikibazo cya mbere uno munsi mfise nagomba ndababaze mbega mwebwe nka Revera Pasteur muremera yuko abagore bategezwa kungana n'abagabo oya kubera iki cyo nitatemera kubera Bibiliya nyone iratwereka ko umugabo ari umutwe urugo ego nkuko na Yesu nawe ari umutwe w'ishengero urumva umugore yaje nk'umufasha ariko ntiyaje ari ugomba kungana n'umugabo rero ni kuvuga woratera ivyatsi abavuga yuko abagore bashaka kungana n'abagabo musanzwe ego kungana nabo ndavyemeza 100% ko bongana nabo mu bikorwa ariko apana mu nzu mu bikorwa turavyemerewe gukora ibintu byose abagabo bakora turavyemerewe kubaka turavyemerewe gukora ibintu byose nk'umuntu w'umukenyezi w'ubwenge ariko nubwo twoba tunganya ibikorwa cyangwa tunganya amashure ntibikwiye yuko duca tubarengera ngo tungane oya ibyo nabyo nemera urakoze cyane ni kuvuga uvuga ati naho twaba tungana dutegerezwa kubarengera dutegerezwa kugumana akaranga n'ikibanza cyacu cy'umukenyezi none wowe ico wumva nk'akaranga cyangwa ikibanza cy'umukenyezi uko uvyumva gute mu busanzwe akaranga k'umukenyezi urumva umukenyezi urumva umukenyezi cyari ico umukenyezi ukenyerera urumva uri uwo gukenyera ugakenyerera mu bigumye ugakenyera mu byoroshe uriko uravyumva cyane nico gituma twiswe abakenyezi ni kuvuga ryabanga ry'urugo ego burya abagabo barabonye ko badashobora gukenyerera kuri byose ariko abagore turavyemerewe gukenyerera ku kintu washaka ushobora kubona ko ari kibi mugabo ukagomba mwisho mu nyuma kikazohinduka ciza kubera iki kubera waragikenyereye urihangana ugenda uratoragura kimwe mako mwisho bikazohera cyane iryo banga
ry'umukenyezi. ego mbe- okay. hariyo abantu urabona ku munsi mukuru w'abakenyezi twarabonye abakenyezi turabona abigeme turabona abagore bagenda guhimbaza uwo munsi mukuru w'abakenyezi. Turavuga ati mbega ko ari umunsi twibuka twavuga yuko ariho abakenyezi bavuze ati reka nabo nyine bashobore kuja mu mabanga amwe y'igihugu n'iki. Tukabona benshi n'abatitwara nk'abakenyezi mu rugo bariko bahimbaza uwo munsi mbere ku marezo sosiyo cyangwa se ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye twarabonye abakenyezi barara mu mabare bambaye ubusa abandi bajya gutamba ibintu novuga yuko bitabereye umukenyezi. Mwebwe namwe aho mwari muherereye mbega mwabonye ibiki mbega abakenyezi ujya munsi wa Louis Mars bitwaye nk'abakenyezi koko mbega batitwaye nk'abakenyezi bobo mwobahanura iki? Mu busanzwe jewe ahantu mperereye nk'umupasitori jewe ujya munsi ndawita ko ari umunsi udasanzwe. Egome ni umunsi abakenyezi dushobora kwibuka mbega uri giki mu rugo cyane uri giki ku kazi uri giki mu byo ukora. si umunsi wo kuvuga ngo twishyire hejuru turye tunywe ibyo kurya no kunywa sawa nta kibazo, ariko n'umunsi wo kwikebuka ni umunsi wo kuregulariza ibintu utashoboye gukora mu minsi 330 n'ingahe n'itanu. Ugacobeza ati mbega muri iyo myaka nitwaye gute? Usanze waritwaye nabi ugahinduka. Amen. Jewe nko mu busanzwe jewe ujya munsi mpamagarira abakenyezi kuza kenshi ndabigisha ibyo urugo. Ujya munsi jewe amasaha yo mu gatondo ajya amasaha baba bataraja kuri iyo minsi mikuru nca nkoranya icyo bita burake nkaca nkoranya abakenye nca ndabatumirira cyane tugaca twiga ibyingo niki kubera ujya munsi abantu benshi bawufashe nk'umunsi wo gutindero. Oya no kuri Imana yaduhaye ujya munsi nibaza ko atari n'umuntu waduhaye ni Imana yaduhaye kugira ngo twikebuke tumenye ngo umukenyezi ni iki cyane gose. Okay, mbega urujya munsi ko usanga abantu abakenyezi bawutegura cyangwa se bategura kuzowuhimbaza hari usanga ibintu bitaba byoroshe bijanye n'uburyo ndetse ugasanga hariho abariko barashira itoteza kubashinga nahe babo kugira ngo bashobore kubafasha gutegura uwo munsi. Mbega byo aho muherereye mwebwe mubikora kwiki cyangwa se mubigisha kwiki ukuntu bo kwitwara mu gutegura ujya munsi? Mu busanzwe nico ndiko ndagarukako ujya no munsi abantu benshi bawugize umunsi umengo abagabo baca babikorope umengo baba bawuronkeyemwo. Ariko jewe ukuntu no wita ujya munsi ni umunsi ahubwo tuba turonse wo kwisanzura kuvugana n'umugabo ukagenda washaka ukaryoherwa mugabo ukagira umwanya wo gutaha ugaca wicare ku mugabo wawe ukavugana ibintu mutigeze muvugana muri rya myaka yose washaka uwo munsi ukisanzura. Hari abagabo benshi mu rugo badaha ijambo abagore bumva umengo kuvugana nabo ntacyo bimaze, ariko ujya munsi kubera ari umunsi mukuru wumva yuko ushigikiwe urashobora nawe kumva ko ushize ubwoba umugabo ukamubwira ati twebwe bimeze gute ugaca mutangura gupanga iby'urugo. Uri karanyumviriza ashobora kuvuga bati none ujya munsi niyo mupanga iby'urugo sujya munsi ariko niho twisanzura mu mvunaguye novuga kujya umunsi twibuka umukenyezi w'ubwenge. Ni waba warabaye ikijuju naho ugaca wisubirako. Nimba umugabo yaguhaye umwanya wo kugenda ugahura n'abandi badamu reka guhura n'abadamu bapfuye. Oya nuhure n'abadamu bazima hama mutangure mwigishanye. Nimba uno munsi hariho umugabo uno munsi apfuye umugore ashobora gucaja mu barabara kubera ikintu yigishijwe, ariko hanze turafite abagore b'ubwenge, turafite abagore bazi kurondera, turafite abagore bazi imyuga, turafite abagore bazi gukora. Ujya munsi rero ni umunsi wo kuzuzanya abagore tukigishanya cyane gose. Ariko abandi rero ntibawufashe ko abandi bumva umengo
ati uno munsi rero umugabo araza kumbona uwo ari we oya ahubwo ujya munsi ni umunsi wo guca bugufi ukamwereka ko ari umunsi udasanzwe Ego. abandi ugasanga bahekesha abana ugasanga oya ibyo si byo Ya. Uwi uravuga ati ahubwo ni umunsi wo guca bugufi nka Esther kugira ushobore gushika ibwami maze ushobore kumvirwa n'umwami. Ego. Nibaze yuko abariko baratwumviriza abakenyezi bashobora gutahura yuko ujya munsi atari umunsi w'ikirori, atari umunsi wo kwambara igitenge nk'icya kanaka, ahubwo ari umunsi wo kwirimbura nk'umukenyezi maze ukicara ku mushinga nawe wawe ukavuga ati burya twananiriwe aha mbega urugo twogubaka gutse. Hari ikindi kibazo mfise burya urugo nivyo umukenyezi niwe yubaka urugo rwiwe cyangwa akarusambura mugabo nk'uku haje ngo 50-50 ngo abagore bakeneye kungana n'abagabo hariyo wavuze ngo bazi barakenyerera ko abakenyezi ngo bakenyera mugabo hari igihe umukenyezi burya ashobora kuba kenyeye bikanga mu gihe umukenyezi yagerageje gukenyera bikanga akaba ari kumwe n'umugabo atamutahura atamwumva atabona iryo terambere mbega mu ico gihe umukenyezi uca vyitwaramwo gute na cane cane yuko intege z'umuntu hari aho zigereza twese dufise intege zacu zigereza ukavuga ati ahantu kuri ndananiwe wocu vyifatamwo gute reka ndakubwire burya umuntu kunanirwa ni mu mutwe wiwe iyo wishizemo kuri umuntu wananiwe utegeza kunanirwa rero abakenyezi benshi uno munsi bazumengo ntibashoboye oroke abakenyezi nibo bashoboye bagenda kubwira ngo abakenyezi turashoboye na Bibiliya iratwereka neza ko ari twe dushoboye urabona igihe Yesu igihe yapfa abamenye neza yuko Yesu yazutse uwa mbere yabimenye n'umukenyezi kubera iki abakenyezi dufite ishaka ryo gukurikira ibintu byose kugira turabe iyo biherera sibyo none nimba dufise ishaka rero ryo kuraba ibintu iyo biherera eske kubera iki tutora ibyo dukenyereye ko iyo byoherera rega birashika ko na wewe ushobora kuba warananije umugabo birashika yego ko umugabo yakunanije ariko muri uwo mwanya ugerageza kuganira n'abagore b'abanyabwenge ariko iyo kuganira n'umugore w'ikijuju dufate nk'ubu uri kurayaga n'umugore yahukanye wewe urubatse mu nzu sibyo none wibaza ko aza kuguhanura ibyo kubaka cyangwa guhanura ibyo kwahukana nagomba rero ntumirire abadamu benshi barabe abo bayaga ikindi naco bige kugumya ibanga ikindi bumve yuko ikintu cyose atari cyo kuvuga mu barabara urabona ahantu Eva yananiriwe Eva mu kunanirwa kwiwe yananiwe kubera yemeye kuyaga n'inzoka iyo aza kutayaga n'inzoka bijya byose ntibyari kudushikira uno munsi ntituba turya turusha uno munsi ntituba tubyara tubabaye abagabo uno munsi bariko abagabo bazima abagabo bumva icurugo babaho bababaye kubwo gukorera urugo cyane gose ibyo byabaye kubera iki kubera kwireshwangishwa kwande kwa Eva ikintu rero ndiko ndabwira abadamu barinde amajambo iyo mvuze gukenyera ndiko ndavuga kutireshwangishwa turabe itengariro 3 sinzi urashaka kunsomera canke udego ndashobora gusoma ego turabire aha mu itanguriro 3 ucuhera 18 urumva ushake uhere ku murongo wa mbere kugira tubumvise neza uko umugore ategerezwa kutireshwangishwa canke kutamena amabanga y'urugo kutamena amabanga y'igihugu kutamena amabanga y'akazi kutamena amabanga y'ikintu cyose wahawe handitse ngo kwicaha caje mwisi kwicaha caje mwisi ngo inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mwishamba yego uhoraho imana yaremye ibaza uwo mugore iti mbega n'ivy'ukuri koko yuko imana yavuze urumva aho yamubesheye ngo mbega n'ivy'ukuri koko yuko imana yavuze inzoka yabajije Eva ati mbega n'ukuri imana yavuze ibi
aha nawe ngo mbega n'iby'ukuri koko ngo imana ngo yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri rino tongo mugabo urumva yuko inzoka yo yari ibizi yari kirabibaza ibizi yumve ko imana abizi aha eva rero aho yananiriwe yaciye amubwira atego urumva aho muri uwo mwanya muhaye ikiganiro aremeye ko bayaga ariko ujya mwanya yatemerera ko bayaga amen inzoka ntiyari kubandana ntiyari kubandana twagiye aha umugore yishura iyo nzoka ati ivyama ku biti vyo muri iri tongo twemererwa kubirya ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo ivy'imana yatubujije ngo ntitubigeko canke ngo tubikoreko kugira ngo twoye gupfa ngo twoye gupfa aho rero inzoka yacironkera y'umufatira nk'uko umuntu wese akeneye gusambura urugo rw'umuntu aramubaza ati mbega mu rugo bibayo gute wambara gute urya gute iyo mwuka urukira ukamubwira uko urya nuko wambara urugo rwawe ruba rwinjiyemo n'iki umugero uba ugwinjiye kubera wamwugurukiye wamubwiye iby'ubamwo nimba ari umugabo w'igifu aca arondera nimba wambara agashwashwa aca basaca azana akandi kantu karenze agashwashwa akaba yinjiye muri rwanda urakoze cyane hama iyo nzoka yishura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa urumva yaciye imugarura iramwereka yuko ahubwo ari ibijuju yandi majambo kizira ko abagore batwereka ko turi bijuju ati imana yaraguhenze imana yarabeshe bijya yavuze si kumengo imana yarabahenze urumva kubura ubwenge rero bwa Eva yaciye avyemye ego cyane acatanga ikiyago iyo nzo ngo haba n'intete nimuzopfa kuko imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi nuko urabyumva uwo yamwugururiye amaso amwereka ko iby'imana byose yamubujije ari iki ari ibinyoma kumenya ibyiza n'ikibi ari ibinyoma yamuhaye oroke pa wewe nawe ntuzi wabyumvikanye n'umushabuja wawe kubera iki haza uwundi akabyituramwo kandi hari amasezerano wagiraniye na shobuja wawe kubera ko uri umugore wo mu rugo ufitaniye amasezerano n'umugabo wawe kubera iki haza uwundi muntu akwereka ko ayo masezerano ayaviyora nkande kandi uzi ibyo mwavuganye rero icyo nohamagarira abakenyezi nuko twakomera ku ibanga mbetse tukagumya ibanga na cyane cyane tugarutse ngaha ndumva yuko turabe 18 18 aho nyene gatatu 18 ohora rikumerera imikere n'imitovu wabyumvise ryavu ngo rizohora rikumerera imikere n'imitovu ariko uzotungwa n'ibirimano ngo ariko uzotungwa n'ibirimano byo mu ndimiro kwirirwa urabira kuya niko kuzokubeshaho ibyo rero byabwiwe iki byabwiwe umugabo urumva yaciye agira iki ingorane zo kugira iki zo kurya akoze arushe ababaye agize iki ababaye arushe kubwo kwireshwangishwa kwiki k'umugore kumena amabanga y'urugo aramenya amabanga y'urugo ego aho ndahagarutse musanzwe Adamu niwe zari inshingano ziwe zo kumatana n'iki n'umugore wiwe ntiyategerezwa kumuva iruhande umwanya wose ntiyategerezwa kumuva iruhande ariko cya kintu dukengerera ko rero ni iki byarashitse umugabo aramuva iruhande nawe niba umugabo yaramuvuye iruhande ntiyategerezwa gufatana n'irya nzoka ngo ayibwire ibyo Imana yavuganye n'umugabo wiwe erega ibyo ntiyari yabibwiwe ibyo Eva siwe yari yabibwiwe oya yamenye ibanga ry'iki ry'umugabo yamubwiye n'Imana burya umugabo niwe yabwiye Eva yuko icyo giti batakirya ariko Imana ntiyabwiye Eva yabwiye umugabo Imana yabwiye umugabo rero Eva acarireshwangishwa aza kuvuga iby'Imana yabwiye umugabo none tukiri ngaho nyine Revera Pasteur hari ikintu kimwe nteko ndatahuramo nivyo Imana yaremye umugabo maze imubitsa amabanga yose y'itongo rya Edeni maze umugabo ayahereza
umukenyezi umukenyezi wiwe wiwe uwo mukenyezi nivyo yaramenye ibanga ry'urugo mugabo uravuga neza yuko umugabo nawe atari mu kibanza yategerezwa kubamwo nk'umugabo kuko yari ngaho kugira ashobore gukingira umugore mbere anamube hafi adategerezwa kumaturana n'umugore mugabo umugabo ni kuvuga niwe yatanguye igikorwa ca mbere cyo kuva iruhande y'umugore ahemukira umugore maze Eva ibona ako karyo kabonetse kubw'umugabo yavuyeho rero wowe ukavuga ati rero ako karyo nubwo kabonetse kuko ubw'umugabo yavuye iruhande y'umugore wiwe ahubwo umugore nawe nyene yari guca akora nk'umugabo yari kuba umugore w'intwari mu busanzwe Adamu niwe yari afite iryo banga niwe yari afite iryo shingano ryo kuba impande y'umugore ariko umugore nawe yaciye abyitwaramwo nabi ariko niho hari hageze ko abonekera nk'umugore w'ubwenge hajya rero bavuga mu migani 13 murongo wa mbere haravuga ngo umugore w'ubwenge asambuza amaboko ye urugo no kugubaka akagubakisha amaboko yiwe cyane gose erega muri uwo mwanya urazi ikintu cyabaye twese twaciye dukwegerwa ego bugabo ko atari twe twabitanguye uko biri kose twe twabitanguye Adamu niwe yataye ishingano ariko n'umugore ntiyera kubera iki niwe yaca agumye iryo banga akinumira kuko yari umufasha kubera iki turabafasha b'abagabo bacu aho bananiriwe niho dutangurira hajya rero yaca avuga ati jewe ntavyo nzi genda ubaze umushinga nawe genda ubaze kuko jewe ibyo ntavyo nzi rero abagore kizira ko twishura ibitari byacu urakoze cyane mugabo hari n'abakenyezi bamwe bamwe bavuga ati jewe kuba urugo runaniye kubaka cyangwa se kuba ndiko ndananizwa n'umugabo ntako ntagize ugira ngo nanje nshobore kuba umukenyezi mu rugo mugabo akananizwa n'umugabo kandi bikanagaragara akaja kubivuga ivyo bintu yisunze ngo jewe ngiye guhanuza uko no kubaka cyangwa se uko vyogenda memo naco gihe umuntu wabikoze nkuko nikihe kintu uwo mubwira cyangwa se nubuhe buryo bwiza bwo kubikora yobikoramwo mu gihe atobikora nkuko musaza iki gihugu kirimo abagore bibanga kirimo abagore b'ubwenge dukora vyomba ushobora kuba utazi gukora kugira ngo urugo rutere ruje imbere nico gituma habaye amasosiyasiyo kugira ngo umuntu ashobore kwinjira muri iyo sosiyasiyo kanaka amenye uko yotunga urugo mu gihe umugabo yonanirwa none nimba dufate nimba ari umufasha yaje gufasha iki yaje gufasha kwambara ibitenge yaje gufasha kugira ngo bamuhe amavuta meza yisiga cyangwa yaje gufashwa aho bananiriwe aho rero umugabo bananiriwe niho natwe tugirira ingufu mu busanzwe Bibiliya iravuga ngo ntimwimane shiti mugize iki mubyumvikanye urugo rwose burya madamu urugo rwose urafise uko rwubatse ego cyane uko wubatse siko nubatse rero burya mu rugo barafise ibintu baba barumvikanye hagati yabo nitwovuga ngo bafashwe ku nguvu ko hagati yabo barafise uko uburyo baba barumvikanye kandi imibiri yose ntimeze cyo kimwe uriko urabyumva umugabo arashobora kuba abirangura muri uko umugore akumva ko ibyo bintu bidakunda nk'uyo mwanya bo bonyene baricara hamwe bakabivugana bivanye n'intege nke z'umubiri cyangwa bivanye n'ukuntu umuntu ameze bakumvikana ni babiri urugo ni bangahe ni babiri yo ntibinakenewe ko yinjira mu wa gatatu uwa gatatu yinjiramwe ari hamwe byananiranye ariko babiri nibo baryoheranira nibo bazi ukuntu barangura amabanga y'abubatse umugore mu busanzwe ndabizi ko adafatwa ku nguvu n'umugabo afashe umugore ku nguvu arabizi ko ibyo yifuza atabironka n'ibyo yoronka ni nko kurya indya ziturira none indya ziturira ubwira wibaza ngo wopfa kuzishyira mu kanwa utabanze kuzihoza rero umugore yafashwe ku nguvu ni nko kurya indya ziturira uriko urabyumva rero burya none indya ziturira wopfa kuzirya ariko abagabo bose barabizi nta mugabo atazi kurangura amabanga y'abubatsi ariko bivana n'iki n'imyumvikane
yabo mu nzu. ego cyane tukiri ngaho nkiri kuri icyo kibazo mbega iyo myumvikane ni kuvuga yabaye kuko ubu hariyo generasiyo z'ubu nuvuga yuko generasiyo zacu bavuga ati ni ukuri turaruha tuja ku buzi twaruha abadamu ba kera bobo byarumvikana kuko ntibaja ku buzi ntibaruha nk'uko turuha ahubwo abadamu ba kera nibo baruha gusumba ntibaruha nk'uko turuha dufise ubuzi bwinshi n'iki rero ivyo bintu vy'uko haza kuza amabanga yabubatse kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa kangahe reka ducishemwo indwi zibiri hama ivyo tuzosubiye kubivugana mu yindi ndwi mbega kandi urumva rikaza nk'itegeko apana nk'umwumvikana nk'itegeko kuko avuga ati jewe sindavyumva ndindiriye aho jewe nk'umugore nzovyumva yuko ico kintu gikenewe mbega aho cubifata gute mu busanzwe ni ya myumvikano nyene ndiko ndazana navuze ivyo kuvuga ngo we urategeka none mbega uwo mugabo wawe iwabo burya nyina ko yari ahari na mushiki we akaba yari ahari nyemba ari ivyo bindi ukora izo niryo iteka ntibari kuzimwe kubera iki we yakuzanye ngo umufashe ibyo adashoboye uriko urabyumva ibyo adashoboye rero nibyo mufasha rero nagira nzane icyo kintu c'abo bagabo abagabo rego hariho abagabo batorohereza abagore babo mu rugo ariko twese turakeneraniye umugore arakeneye umugabo n'umugore nawe n'umugabo nawe arakeneye umugore uriko urabyumva abagabo benshi ego inshingano zabo hariho abagabo mugabo sinovuga ko ari bose bamaze guta inshingano zabo kurangura amabanga y'abubatsi baribagiye yuko umugore ategurwa umugore uramutegura kugira ngo ye nagenda kubwira naho ushaka 3 ku munsi naho ushaka 5 ku munsi bivanye n'ukuntu wamuteguye nta mugore yo kwanga ariko nyumbuza ugahindukiza nk'igikamyo kimwe kimaze iminsi ati hindukira umugore we yohindukira bigenze gute ariko niwaza ukamwereka ko umukunda ukamuryoshajyosha nizanjye navuga zishushe ukazihotsa mbere yuko zirya wibaza yuko erega birizana nako urabona nako kanyarigore sinobona akanyarigore akanyarigore ko kwihagarara ko ko kanyarigore ko kwihagarara ko ngo ya shaka imisi tuyihana nuronka n'uwo mwanya umwanya naburonka abagabo rero nibisubireko